Viva
turagushimiye. Haleluya yuko uyu munsi ari mwiza mw'ishengero. Turagushima ko hari ico ugira ukore mu mitima yacu. Turagushima. Haleluya. Haleluya. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ubikore Mana. Ubikore Yesu. Ubikore Yesu. Ubikore kuko urabishoboye. Ubikore kuko urabyemerewe. Ubikore kuko urabimerita. Hallelujah. Ubikore. Ubikore. Wiyubahirize. Tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Bene data, Yesu araha. Yesu araha. Sindabimenyereye kurigana abantu. Mugabo nimumufashe mwaturirane. Ubwire wo muri kumuti Yesu araha. Icyo twatura ari iby'ukuri bitugira kumasha. Bene data, Yesu araha. Amen. Mufashe twongere tumuhe icyubahiro. Amen. Haleluya. Yesu araha. Amen. Amen. Yesu araha. Yebishengero ni Yesu. Haleluya. Kandi araha. Kandi hari icyo agira kure. Amen. Amen. Badakuraniriza abantu ubusa. Haleluya. Haleluya. Ishengero ry'Imana rirateye ubwoba kubera igomba kurigaburira ntiyakora cyane ibigenzi. Naho ndibaza kera nariga amashuri ya Bibiliya yuko ndayize nkayahenza itazohora kwigisha. Mugabo ahubwo nasanze nk'ifuti uwo byarangereye nabi. Ishengero ry'Imana rirateye ubwoba kuko rifise n'intege. Twe turabakozi batoya cyane. Hari igihe baba bantumira ngashikara mu Imana n'Imana kubera iki batumye bantumye none ngakuza kugenda gute. Ndashima Imana ko yampaye ijambo. Haleluya. Biragoye kuronka ijambo. Abakozi b'Imana bari kudusengera. Ego n'ukuri. Hari aho marajyaga nabo muhiragiye kuvuga ubutumwa ugasigara bategetse yuko bipanga ngo batazongera bariko baransengera kugira ngo biratera ubwoba cyane rwose. Biratera ubwoba cyane rwose. Ego n'ukuri. Haleluya. Ariko hari ijambo Imana yampaye irasangira namwe kandi afise inota mike. Jesenze Imana yampaye ijambo ryo muri Luka 5:17. Niyo somo ryonyene tuca dusenga Imana meje kuvuga amajambo Imana yampaye. Yesu abahezagire cyane. Luka 5:17. Mwihute kuwashika dusome kugira ngo uyu mwanya tuwukoreshe neza ko abantu bagira tugira ingero zitandukanye byorohere twese. Umunsi umwe Yesu ariko arigisha, abafarisayo n'abigisha ibyagezwe bari bicaye bavuye mu mihana yose y'i Galilaya, i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi ubushobozi bw'Imana bwo gukiza indwara bwari muri we. Maze haza abagabo bazanye ikibuga bagitereye mu ntebe z'abarobera ingene bacinjiza ngo bagishire imbere yiwe. Babuze aho bawucinjiriza kubw'ishengero burera hejuru ku nzu, bagicisha mu mategura y'isakaye bacururutsa mu nderutso hagati y'abantu imbere ya Yesu. Abonye ukwizera kwabo aravuga
ibyaha byawe urabihariwe. Abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo batangura kuyiburanya bati, uwo ni nde rwose udashobora guhana ibyaha atari Imana yonyine? Maze Yesu amenye ibyo biburanya, arababaza ati, mwiburanye iki mu mitima yanyu? Icoroshe ni ikihe? Ni ukuvuga nti uhariwe ibyaha byawe, cyangwa ni ukuvuga nti byuka ugende. Arabwira ngo menye ko umwana w'umuntu afite ububasha mu isi bwo guharira ibyaha. Abwira icyo kibuga ati, ndakubariye nti byuka wikorera inderuzo yawe utahe. Aca abyuka imbere yabo, yikorera inderuzo yari aryamyemo, arataha yimbaza Imana. Bose barumirwa cyane bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bwinshi, bati ubu munsi tubonye ibitangaza, Imana ishimwe. Mfise ijambo rimeze nk'isengesho rivuga ngo Yesu agukorere igitangaza kigukwiye. Yesu agukorere igitangaza kigukwiye. Womenye nari mfise umwanya, nari kubaho ukuboko mwese nakubwira ngo Yesu agukorere igitangaza kigukwiye. Ariko reka ndabivuga imbere yanyu, ndazi ko ijambo ry'Imana rifise ububasha. Ndabwiye abagore n'abagabo n'imisore n'inkumi muri aha, Yesu agukorere igitangaza kigukwiye muri uyu mwanya. Ahantu Yesu niho yari. Hanyuma hariho abafarisayo, hariho abanyabwenge b'ibyanditswe, hanyuma bari ngaho bicayeho na Yesu ntihari, niho yari. Turashimiye Imana ko Yesu ari aha. Ndagira ngo babwire, muri iyi minsi hari abantu bakorana bakavuga Imana, kuko Imana atari iyi. Ibyo bintu sinzi ko mubyemera, ariko birabaho. Uwo ugomba kubivuga niyo biheza, kuko muri ino minsi hariho amagirize satanike, hariho amashengero ya Satani yitirirwa Yesu, ariyo bakoranye. Imana na Yesu siho baba bari, ariko twebwe Yesu araha. Nari mvuze ngo Yesu araha. Hanyuma rero baca barabimenya. Hari abantu bari bafise ikibazo gikomeye, bari bafise umuntu arwaye, kandi bo ikibazo babona, aba bantu babona uburwayi bw'uwo muntu gusa, kuko amaso yacu agarukira hafi. Baca bifuza kubona Yesu. Ndashima Imana, iyo wifuje kubona Yesu uramubona. Baca bifuza kubona Yesu. Bene data, murifuza kubona Yesu kweli? Kenda ngomba sabe abifuza kubona Yesu kubona ibiganza nk'abasenga. N'abasenga ubize nk'abasenga. Imana ndagomba kubona. Nukuri niba wumva noba nakugoye, umbiri dusenga ati Yesu toparabote. Haleluya, ndagomba kukubona. Yesu aracaboneka. Haleluya, ndagomba kukubona. Ndagomba kukubona. Ndagomba kukubona. Ndagomba kukubona. Baragomba kumubona. Amen. Komeza ibiganza hejuru. Mana ndashaka kukubona. Mana ndashaka kukubona. Iyo nkubonye
tuzobona tuzobisambura mu izina rya Yesu tuzobisambura mu izina rya Yesu protokole y'isi tuzoyisambura mu izina rya Yesu tuzoyihungabanya mu izina rya Yesu isi yose protokole yabo ego hariho n'ibyanditswe ejo mu minsi yari nazo byitwa protokole de Toronto isi yose protokole zabo zidutuma tubona Yesu ariko tugomba kubisambura mu izina rya Yesu dushike imbere yiwe adukorere igitangaza dukwiye baca barashikana abagabo barayibura nagambwe ni ukavurisa ikintu Yesu yagushoboye uzusenge kandi urondere uburyo bwose ubishikamo hanyuma rero aba bagabo bari bazanye uyu muntu baca barashika n'ukuri bashitse ngaho kuri Nyanza basanga iyo nzu Yesu niyo arimo mugabo Yesu ntibashobora kumushikira protokole y'aho hantu ntibakundira kubona Yesu tubigire dutegerezwa kubisambura tukabisambura tubone Yesu ariko ibyo byaba bari hambije kujyake amen turabisambura tubone Yesu haleluya turabisambura tubone Yesu haleluya Imana ishimwe yuko abantu bari indwara sinzi bayaze sinzi iyo bakuye ingazi sinzi iyo bakuye inyundo ikabura niyo bagora ko kurubaka ngira yo ikiri hafi ariko barayirondera barurira hejuru barabisambura baca baramutuza baca baramumanura Yesu arabona agata abantu barankeneye Yesu arakunda abantu bamukeneye ndamusengeye Imana ikora igitangaza gukwiye ndamurebotakayo ndamusengeye amen hala n'abanibaza abantu iyo bakoranye gutya n'abanumva dufise responsabilite nini yo kuvuga ivy'Imana igomba kuko yatuvuganye n'ivy'Imana igomba ivyo bitubaza ukuboko kwa Yesu kuraha Yesu agukorera igitangaza gukwiye mu izina rya Yesu acarababona aravye mu mutima aravuga ati umuntu naharwaye ntaharirwa arafise ikintu akeneye ego umuntu atungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose kuvuga cy'Imana uyu muntu ari igitangaza akeneye kiruta ibindi bitangaza ni ukubabarirwa ni uguharirwa Yesu kubera avyemerewe acaravuga ati mwana ivyaha vyawe urabihariwe haleluya k'igitangaza cyatuye harikabuye mu izina rya Yesu Imana iharira abantu bagize iminsi baboshwe uyu munsi Imana ibone kubabarire hari ibintu ugiranye igihe ubigendanye iminsi myinshi ugize igihe ubikora ibikorwa vy'Imana ubisangirana ubigirana ingendo ubiranganya amazina menshi Yesu wamutera akagohogwe Yesu yaraje igihumazi urushe ubabariye mu ishengero uri mu ishengero utazi ivyaryo uri mu ishengero utazi umunezero wo mu ishengero uri mu ishengero utazi amahoro ari mu ishengero uri mu ishengero utazi n'abari mu ishengero Yesu yakugiriye ikigongwe uyu munsi agira kuruhure uyu munsi agira guharire ubimaranye igihe byakugoye kubatura urarushe ubugingo bwawe burarushe ntazi agaciro k'umutima Yesu hari igitangaza ego dukuri Yesu hari igitangaza agira akore ku bugingo bwawe kandi iyi tariki ntuzoyibagira Imana igomba ifata izina ryawe toperegogo iryandike ko maratokanye
tuzabonera izi nkomezi zituma uruhutse. Izi nkomezi zasigaye leta yongera kubana n'umugabo we. Izi nkomezi zituma umugabo n'umugore bongera kunezerwa kubana. Izi nkomezi zituma mbona abagore nka bashiki banje zize kubona nabo usambana nabo. Izi nkomezi zituma mbona bene data nk'incuti zimbona abahutu n'abatutsi. Izi nkomezi zituma umwana asubira mu rugo mu babyeyi. Mwana Yesu agira kubohora, Yesu agira kubohora. Haleluya, uyu ni umunsi wawe. Amen. Domekatora. Haleluya. Naye ndasomaho hejuru ijambo ryanditse rivuga ngo imbabazi, imbabazi, imbabazi. Hari abantu Imana igirira imbabazi. Hari abantu Imana igirira imbabazi. Hari abantu Imana igirira imbabazi. Nawe yabaye ari uwaragukurikirana kure yaha. Retombereye Imana igirira imbabazi. Ego iri ni ijambo Imana yampaye. Namwebwe mwebwe mufashe gusenga. Iri ni ijambo Imana yampaye kandi kiri kubera umuntu hano. Kandi naho woba ari umwe tworirimba tukavuza inanga, ariko si umwe kuko ni wowe na wowe na wowe. Agira kugirira imbabazi. Heje kumugirira imbabazi bakikora kuba amajambo atoya ndetse n'ubundi bubasha burengerwa kugira imbabazi n'indwara zikiza. Uyu munsi turaza gusengera abantu, turaza gusengera imitwaro y'abantu, kandi agira ngo ikintu Imana yashyize mu mutima turasengera abarwayi. Kandi hari abantu Imana ikeneye gukiza indwara uyu munsi ngaha muri mwemwe. Hari abantu Imana igira ikiza indwara. Hari abantu Imana igira ikiza indwara kuko Yesu ntiyahindutse. Iracyari yayindi. Imana iracyari yayindi. Iracyari yayindi. Iracyari yayindi. Iracyari Zukuri. Iri jambo Imana irimpaye. Ndumva neza nk'uko nzi ko nitwa Prosper. Ndumva neza nemera ko ari umuntu Imana igira ikiza indwara. Ngaha muri mwebwe ntawe nzi mugabo ariho Imana igira ikize kandi azohindura kwezi yamugishije. Haleluya. Imana ikora igitangaza gikwiye. Amen. Minota iraheze turabika imbabazi. Haleluya. Haleluya. Yesu we. Ninde yumva yifuza kugirirwa imbabazi? Nazi. Ninde yumva yifuza kugirirwa imbabazi? Bene ninde yifuza kugirirwa imbabazi? Bashika nani yifuza kugirirwa imbabazi? Imbabazi hagati. Ninde? Haleluya. Ngwino. Ngwino ugirirwa imbabazi. Ngwino ugirirwa imbabazi. Nibyagusa kweli. Nibyagusa ntabwo yabisaba. Hariho umusigaye kweli. Wari kandi tujya mu twayanutse. Kandi bashikano uvyature byose. Nawe w'umukobwa yakoye imbabazi. Ugirirwa imbabazi n'izina rya Yesu. Ngwino. Tanzania. Ngwino. Amen. Ngwino. Buriya byakora mu kazi kawe. Ngwino ugirirwa imbabazi. Haleluya.